chiffré à plus de 65 milliards contre 4,6% des importations formelles seulement. Ce qui veut dire que l'informel prime sur le formel ici au Burundi actuellement. Uyu ni Aimable Manirakiza, umukuru w'ishyirahamwe CD, aho ni mu mfunyafunyo y'icyongereza, ariko n'ishyirahamwe riharanira iterambere ry'amashyirahamwe mato mato. Aha rero hakaba hari mu nama yariko agirana n'abamenyeshamakuru mu mvo yo kugira ngo abamenyeshamakuru batahure ko abadandaza bato bato bafise uruhara ntangere mu gihugu, haba mu miryango yabo mbere canke no ku gihugu. Kuri aba badandaza bato bato rero, ishyirahamwe CD rikaba ririko ritegura isekeza bise Fungua Njia. Isekeza rero rigamije guteza imbere abadandaza bato bato mu gukura intambamyi zitari nke bahora bahura nazo mu nzira. Abamenyeshamakuru bahejeje kuronka ivyigwa ku bijanye n'ivyo, bahavuye babaza ibibazo bitari bike. Aha rero Leonidas Ndayizeye, umuhinga nawe nyene yari mu batanze ivyigwa, yafashije mu kwishura ibibazo bitari bimwe. Eka mbere na Aimable Manirakiza, umukuru w'ishyirahamwe CD, yahavuye amwunganira mu kwishura ku bibazo. Ibibazo bitatu. Icya mbere ni ukuntu urudandazwa hagati y'ibihugu biciye ku mipaka rufasha mu kurwanya ubukene, kandi ari urudandazwa n'uvuga rutazwi. Icya kabiri, vuga muti iyi projet yitwa Fungua Njia, fungura inzira, muti none zugaye gute, zokorwa gute? Icya gatatu, hamwe zokugururwa tugenda gute, hoba harusho akandi. Ibibazo turashobora kubyishurira rimwe. Twavuze ati urudandazwa rwo ku mipaka rurafasha cyane mu kugabanya ubukene. Twavuze yuko urudandazwa rukorwa ahanini n'abafasoni mugabo n'abagabo, kenshi bafise imitahe mitoya, badashobora rero kugira urudandazwa runiniya, ariko ugasanga rufasha mu buryo bwinshi. Rurafasha abafasoni badandaza, abo bashora mu kindi gihugu, rugafasha nabo n'abagura, kuko kenshi dutwara ibintu biba bibuze. Dufate bugatwara nk'ibiharagi, ibigori biba bibuze, hariya naho hakavayo ibindi bintu. Birafasha rero mu kurwanya ubukene. Hanyuma ibi birafasha iyo miryango kwikenura, mu kuronka uburaro bwiza, mu kwigisha abana, mu kuronka ibyo bafungura ko bagura nabo ibyo badafise. Bigafasha rero kugira bikenura. Iyo byugaye, iyo imbibe zugaye, muramubibona, byarashitse nk'igihe nko mu Cibitoke tutashobora gushora mu Rwanda. Mwabonye ko ibyo bahora bashora byinshi byaciye byononekara. Iyo bitononekaye naho bashobora ku mafaranga make cyane. Urumva ibyo bice bituma bakena gusumba ko bahora bakena. Hariya naho basubira kuronka ibyo bahora baronka, babironse nabo babironka bizimvye cyane. Iyo bizimvye, ico kigira ingaruka mbi ku bushobozi bw'imiryango. Donc bice bituma imiryango ibaho nabi. Cyo ni cyambere. Cya kabiri, muti inzira zirugaye. None zugaye, iyo tuvuze kugara, si kuvuga muri iyi projet aho inzira Fungua Njia, tuvuga ko inzira zugaye gute? Zugaye tuvuga ko hari kugara, sinzi, ni ukuvuga yuko urudandazwa turiko turavuga rutisanzura nk'uko byategerezwa. Bagize ati rero ugurura inzira, bagira ati reka urudandazwa rugende wisanzuye,
abadandaza bagende bisanzuye, kuraho intambamyi, izo ntambamyi nazo twazivuze, intambamyi izi na ziriya kugira boroherwe. Hamwe rero ivyo vyoba ivyo twasavye, urudandazwa ruca rwongerekana. Mwabonye ko twavuze ko mu biharuro ibitigiri by'ivyo bashora usanga ari bike. Hamwe rero vyokugururwa bikisanzura, ntihabe intambamyi nyinshi, ibyo bashora bica byongerekana, n'amafaranga bakuramo akongerekana, maze imiryango igatera imbere gusumba. Mbega nk'abaciriyemo izo ntambamyi mwoducira ku mayange zari? Intambamyi ziri imice kwinshi. Hariho ibi bya hariho ibi usanga abakomerisa bahura twavyise amatrakaseri atari nkeya, ariko hariho na bijya by'imishamirano iba hagati y'ibihugu, niba hagati mu gihugu. Urazi ko hano karere kacu kaguriyemwo ivyo bintu. Hanyuma kabaho rero ni ivyo twita les infrastructures usanga zitameze neza, haba izo kubika umwimbu, haba ibyo guhingura umwimbu, haba ibikoreshwa mu gutwara umwimbu ukura aho wawimburiye gushikana aho ushobora kuwujana ku mabarabara, ushobora kuwujana mu kindi gihugu, no ku mupaka ho nyene hari intambamyi zitari nke. Twavuze ibyo byo gukubagurwa, byo gufatwa nabi, bya ruswa. Ibyo byose ni intambamyi zituma urwo rudandaza rutagenda neza. Sinzi ko nokongera ko ikibazo cerekanye ifungwa njia nk'uko umuhinga bivuze, ni umugambi wino shirahamwe ryacu CDE. Ni umugambi uje ushira imbere urudandazwa mpuzambibe. Urudandazwa mpuzambibe ni rumwe rutuma habaho inyishu mu bukene mu bihugu bitandukanye mwamaze gushira imbere runo rudandazwa imbere. Rero mwabaje ikibazo impamvu twiyumviriye ino sekeza ishira imbere urudandazwa mpuzambibe, rufise intumbero nk'uko umuhinga yivuze bwo gukuraho inzitizi zitandukanye. Impamvu twashimira ino zina ndetse no kubera ko hariho inzitizi zitandukanye zashoboye kuboneka n'uno munsi umuhinga yabigaragaje mu cigwa ariko arakora. Nuko izo ntambamyi hariho amafaranga usanga abajeje korohereza abanyamitahe bato abantu bakora urudandazwa mpuzambibe babasaba, ugasanga ayo mafaranga ari hejuru ku mitahe mito usanga baba bafise, ugasanga hariho impapuro basabwa kugira ngo bashobore gukora urwo rudandazwa biciye mu mategeko, ugasanga kandi hariho umwanya munini bafata kugira ngo bashobore gukora runo rudandazwa biciye mu mategeko. Rero izo nzitizi zitandukanye nizo tugira tuti ni byiza yuko zivaho maze hakaboneka rino jambo fungua njia. Impamvu twari fasha nuko hariho inzitizi zitandukanye, naho tubona muri rusange yuko imbibe zuguruye ariko inzira ntizuguruye kuri abafasoni, kuri abashinga ntaye bagerageza kwiyunganya kugira ngo batorere inyishu z'ubukene bafise. Rero mu gihe bokugururira uno mugwi w'abantu bagerageza gutorera inyishu z'ibibazo z'ubukene, bagerageza gutorera inyishu z'ibibazo z'iterambere zo mu Burundi, bizofasha iterambere ry'igihugu cy'u Burundi na cyane cyane kuja ku murindi w'ibindi bihugu mu vyerekeye ivy'ubutunzi, na cyane cyane byo korohereza no rudandazwa uno munsi riri muri bimwe rushobora gufasha mu iterambere y'igihugu. Na cyane cyane cengira ko n'ikibazo ca nyuma bashoboye kubaza, mbega
n'akahe kamaro hano rudandazwa ineza ku gihugu cy'u Burundi yoba iyahe. Runo rudandazwa nk'uko umuhinga bivuze ruba rurimwo ibidandazwa bitandukanye. Iyo kidandazwa kivuye hano mu gihugu kija mu kindi gihugu no kubera ko kino kidandazwa kivuye hano kiba gikenewe muri kindi gihugu, canke kidandazwa kivuye muri kiya gihugu kindi kibanye kiza mu gihugu cy'u Burundi ni kubera ko kiba kibuze hano mu gihugu canke kiba kidashemeye hano mu gihugu cy'u Burundi. Iyo rero habaye iryo hanahana ry'ibidandazwa hazamwo ubwa mbere na mbere icyo twita umurindi w'akanovera mu bidandazwa, kuko haca haza ihiganwa hagati y'abazana ivyo bidandazwa canke ivyo bidandazwa bisanzwe biri ngaha mu gihugu birazana kandi kanovera ubundi murindi wo guhiganwa n'ibindi bidandazwa biko biraza. Ikindi naco iyo ibidandazwa bije bizana n'abantu batazi ivyo Burundi, bigasaba yuko uwo muntu azanye ivyo bidandazwa canke ngo buhinga bwiwe aza akarondera abantu bamufasha kugira ngo vya bidandazwa bishobore gusohoka, bishobore kugurishwa, bishobore kuja ku isoko kugira ngo bigugwe. Ivyo nabyo bisigura ngo acarondera abantu beza akazi. Mu yandi majambo, iyo habonetse iyo gururwa ry'urudandazwa haboneka umurindi w'akazi, abantu bararonka akazi, abantu bararonka ubuzi butandukanye. Ikindi naco harabahigabanurwa ry'ibiciro kuko habonetse uwundi muntu azana ikidandazwa gisa nca wundi, haca higanwa ry'ibidandazwa bigasha bifasha imanurwa ry'igiciro ku kidandazwa kanaka. Uno munsi cyo twita le monopole mu Burundi kumburira hari ku kidandazwa canke kiriya. Nkuno munsi akaronda abahereze nk'ubu haje nk'ishirahamwe riza rihingura nk'ikinyobwa nka Primus, ifise akanovera nka Primus. Nizera yuko iryo shirahamwe girije kugira ngo rizane ikidandazwa nka Primus mu Burundi ntizoza ari kuri ca giciro. Umesha makuru yangu yombira igiciro cy'iki Primus ntayo mugabo ndazi neza yuko mu gihe hoza uwundi yoza arondera kugabanura igiciro kugira ngo jewe nfata ca kinyobwa ca Primus shobore kugira gute kucihereza ntarinze kwihereza caka nikizimvye. Bisigura ngo twega abantu bato bato bafise amikoro mato mato tuzoheza dushikire caka inyobwa canke caka ifungurwa ku mafaranga make, kuko dufise uburenganzira gutora ikina kiriya bivanye n'ubunini canke n'uburemere bw'uburyo bwacu. Ikindi canyuma nuko iyo miryango isanzwe ikorwa urudandazwa ni imiryango irukora kugira ngo itorere inyishu z'ibibazo vya misi yose. Hari abantu munsi gufungura kabiri ku munsi bigoye, ariko bice mu rudandazwa ashobora gufungura gatatu. Usanga iyo miryango kandi ari abavyeyi usanga bafise abana bane batandatu, bakenera kwiga, bakenera gufungura, bakenera kwambara, bakenera kwivuza, bakenera kubigisha mu ishuri bipfuza. Si ngombwa babigisha mu mashuri yo ku buntu, mugayo ku buntu usanga afisemwo izindi ntambamye, izindi mbogamizi. Rero ugasanga ico dusaba n'igiki, urudandazwa rero ni kimwe mu nyishu zibaza imiryango myinshi ifise, yoba nk'inyishu ku miryango myinshi, haba mu kubaho no mu guterera agacumu k'ubumwe mu gihugu. Mu kiba twerekanye yuko nihaboneka abantu nk'aba benshi bizofasha kugira ngo habeho icyo yise augmentation de l'assiette fiscale. Abatanga amakorezo ba benshi, iyo abantu batanze amakori, amabara arubakwa, ibitaro birubakwa, abakozi ba leta baronka ibintu bitabikeya. Muri CD tugira tuti kugira ngo habeho ukorohereza kugo rudandazwa yo bigenza gute, no kugabanura abantu bose bari ku mbibe batuma urudandazwa rutoroha. No kuvuga abantu bavuye haba mu gipolisi, haba mu gisirikare, haba mu bajeje kuraba uruja n'uruza rw'abantu, haba abakozi bajeje kwegeranya amataxi n'amakori ku mbibe, haba bajeje kuraba ivy'amagara ko amagara y'abantu barengana ku mbibe bikurikijwe. Rero iyo migwi itandukanye uno munsi isanga ku mbibe zitandukanye, kandi abo bantu bose usanga bafise ivyo basaba iyo umudanza muto muto ariko arabiturako. Ivyo rero tukagira tuti rero leta y'u Burundi kugira ngo yorohereze n'urudandazwa rushobora gufasha mu iterambere ry'igihugu, nuko igabanura bano bantu, ikagabanura n'ivyo basaba ku mbibe, na cyane cyane kuri aba bantu bakora n'urudandazwa. Ica kabiri ni giki? Ica kabiri ni
abantu bakora n'urudandazwa n'abantu usanga nabo nyene batazi neza ivyerekeye urwo rudandazwa, ntibazi yuko rudandazwa ari urudandazwa rwemewe n'amategeko. Benshi mu basanzwe barugira bumva yuko gukora urwo rudandazwa hariho ikintu kibuze muri bo, hariho ikintu bahagije mu kurukora mu gihugu cy'u Burundi. Rero igikorwa nka CDI cyo ni iki, no guhimiriza iyo migwi y'abadandaza biri muri no programme yuko tuzohimiriza bano badandaza migwi y'abadandaza batandukanye, tuzokorana na association de commerce transfrontalier n'amakoperative atandukanye asanzwe akora muri urudandazwa ndetse n'ikigo API kugira ngo duhimirize iyi migwi y'abadandaza batandukanye ku mazone 9 agize igihugu cy'u Burundi, aho Burundi gisanzwe kihana imbibe n'ibihugu dusanzwe tubana n'amazone 9. Rero igikorwa n'ibikorwa bibiri bihambaye byokorwa. Igikorwa ca mbere no kumva yuko uno mugufise uruhara mu iterambere ry'igihugu, mu kumva naho ni mu kugabanura ivyo byose bituma urudandazwa rutakorwa mu mategeko. Ica kabiri no guhimiriza no kumenyesha ivyo byose byotuma wowe wese akora urwo rudandazwa yumva yuko arurekuriwe kurukora mu mategeko.